Ubwa mbere hoho twagira tubamenyeshe ko irya nama atari ya mbere yari ibaye. Kumbure benshi bayishizemo icizero kinini kubera hari hahejeje kuba ibintu bihambaye nk'iyo raporo Perezida Kafando yari yashikirije mu nama nkuru ijejwe amahoro n'umutekano ku isi ya ONU. Urugendo Petero Nkurunziza yaheruka kugira ingara muri Tanzania, n'irya raporo Perezida Mkapa yari yashikirije imbere y'inama y'abakuru b'ibihugu byo muri aka karere kandi bagatako bakayemeza uko yayishikirije. Benshi rero baciye bibaza ko ari inama kumbure yo kwerekana ko ari ibiganiro bitanguye, mugabo twebwe amakuru dufise irya nama itegekanywa na rirya shirahamwe rijejwe gutatura amatati rirongowe n'uwahora ari umukuru w'igihugu ca Finland, yari inama igira gatatu. Ico umuntu yoshima gusa nuko abasendedefdede bahora bavuga ko batokwicarana n'abambaye inkofero canke baje bitwa ko batumiwe ku giti ca Sinarede. Iyo ntambwe tukaba twaraye tubonye ko bayiteye, nico conyene dushobora kubonamo ko hashobora kubamo icizere c'uko ejo nibaduhamagara mu biganiro nyezina i Arusha batazosubira kwitwaza ko baticarana. Ikindi twoshima nuko nabo nyene bo muri Sinarede hariho bamwe bari baranditse ibibasubiramwo yuko atagusubira kwicarana na Mkapa, ko gusubira kwicarana na Mkapa kuba ari ukwishikana imbere kwa Nkurunziza, ko inama twari twagiyemwo mu Kayanza yatunganijwe n'uwitwa umuhuza Edouard Nduwimana ko ari ugushigikira ubutegetsi. Abo nabo nyene kubona ko inzira y'ibiganiro yonyene izokiza Burundi, bakemera kwicarana na Edouard, bakemera gusubira kwemera ko bazokwitaba ibiganiro vya Mkapa, nabo nyene bateye intambwe. Arico rero twebwe icizere tubonamwo nicuko gusa bamwe n'abandi bikubisa gashi bakabona aho kwicarana kandi kuganira na bose ariyo nzira izodusubiza ku mahoro n'umutekano, hanyuma ikadusubiza no ku nzira ya demokrasi mu Burundi.